Ndabaramukije cane nongera ndabaha ikaze mwebwe abakunzi b'ikiganiro yaga muganga gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze jewe Janvier Imana irambona muri kino kiganiro kigira gatatu muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro 10 tumaze imisi tubashikiriza tuyaga ku bintu umuntu yokora kugira ngo bishishikare kumufasha kugira amagara meza. Twabonye yuko abantu benshi bipfuza kugira amagara meza. Twabonye kandi ko abashakashatsi, abandika ibitabo, abagira ubushakashatsi bashishikara kwiga no gukurikiranira hagufi ivyokorwa kugira ngo umuntu ashobore kugira amagara meza. Nawe birashoboka yuko umaze kwiyumvira no kwibaza ati mbega nokora iki, no kwifata gute, vyogenda gute kugira ngo ngire amagara meza, kuko ata amagara meza nta buzima, nta kubu, nta nakazoza uba ufise. Rero ikiganiro cacu cuno musi kibabwira ikintu kigira gatatu umuntu yokora mu buzima bwiwe bwa misi yose kandi kikamufasha gushishikara kugira amagara meza akaramba, hanyuma bikamurinda kugwaragurika. Nyene tuvuze kugira amagara meza burya tuba tuvuze yuko urugero rw'indwara rutera rugabanuka, hakabaho kugira n'igihe umuntu novuga ngo abaho atagwara indwara nimwe, naho bitoroshe kubera ivyo duhura navyo mu buzima bwacu bwa misi yose. Kunywa amazi rero ni kimwe mu bintu dusanzwe dukora mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko mugabo usanga hariho abantu batagiha agaciro. Iyo nakuriye mu buhungiro iwacu hariho umutama bavuga yuko ngo atigera anywa amazi, ngo ayanwa rimwe mu mwaka, naho nyene ngo mu kuyanwa ngo agenda agahonyora ngo mu ruzi canke se mu mugazo canke se muri rusengo. Urabona rya vomo hariya ruguru bavoma kwa amazi hariya mu mwonga, wagahonyora yagahagarara yakamara umwanya, sinzi ngo yamara umwanya ungana iki, hanyuma kugaca avayo aho ngo yabanyoye amazi. Nayo ubundi ngo yinwera inzoga, yinwera urwagwa, yari afise kumbure iyo kamenyere, ngira ngo niko yarabayeho. Munyemerere mvuge gutyo muri ubwo buryo, kuko ntibikenewe yuko umuntu yohava avuga birebire gose mu gihe novuga ngo bitivugiwe na nyenevyo. Hanyuma rero twagomba kubabwira iki mu kiganiro cacu cuno musi. Kunywa amazi ni ikintu kigira gatatu muri bino bintu 10 tuzanywe no kubabwira yuko cobafasha kugira amagara meza. Urakeneye kugira amagara meza, ukwiye kunywa amazi ku rugero rukwiye. Umubiri wacu mu biwugize bitemba nk'amazi, novuga ngo amalikide, ibintu bitemba bw'amazi bigize umubiri wacu. Hari ikiganiro twabikozemwo turerekana amaraso, ivyo bita ngo ni plasma, iki n'amazi mu mubiri wacu. Rero ngo umubiri wacu ukozwe n'imiburiburi mu bintu bitemba bw'amazi bigize umubiri wacu. Ngo amazi afise ikibanza canke se afise ibice bingana na 60%. Urumva amaraso n'ibindi nikumbure bimeze nk'amazi, biseseka bw'amazi bigize umubiri wacu, musha mumva yuko navyo bifise ivyo bice 40% bigize ntibisigaye. Hanyuma kandi ngo uyu mubiri wacu nubwo ibiwugize bitemba bw'amazi bingana n'ibice 60% vy'amazi, amazi atwara ibice 60%, ngo nawo umubiri burya ngo buri munsi uharuye kwa kuntu umuntu agenda ku mwanda mutoya, uharuye cacu umuntu abira, uharuye vya bindi umuntu afungura, hanyuma akagenda agakenera kuja kwituma, hanyuma bikaba vyosohoka vyoroshe, ngo usanga umubiri ukoresha ngo n'imiburiburi ngo amazi yababa amaritiro 2 ku munsi imisi yose. Rero ngo nubwo hari ivyo turya usanga navyo novuga ngo vyongereza amazi, birimwo amazi. Ivyo navyo murabizi, ivyamwa n'imbogaboga ni koko birimwo amazi. Iyumvire nka ya myembe, iyumvire ya micungwe, iyumvire za ndimu, iyumvire ya mapamplemusi, iyumvire novuga ngo ivyamwa bitandukanye abantu bafungura, twese dufungura mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari ivyo usanga birimwo amazi. Rero hari ivyo usanga vyongereza amazi kandi ari ivyamwa canke se ari imbogaboga. Ivyo rero ngo naho vyongereza amazi urumva
yego birabombe ku mubiri mugabo byonyine ntibihagije, bisaba yuko umuntu yongereza amazi kugira ngo bikunde agira amazi akwiye mu mubiri. Kandi ikindi kintu umuntu akwiye kumenya, nubwo ari ibyo dufungura nk'ivyamwa n'imbogaboga vyongereza amazi, hariho n'ibyo abantu basanzwe bihereza ngo bisanzwe bizwi burya yuko bigize bigabanya nayo umuntu yari afise, bikadesidrata umubiri. Aho naho ngo ni nk'inzoga, burya inzoga ngo ziradesidrata umuntu, ziradesidrata umubiri w'umuntu. Rero ngo kubw'iyo ngingo, kugira ngo umuntu agire amagara meza, biramusaba yuko anywa amazi ari hagati y'ilitiro 1.5 hamwe n'amalitiro 2 ku munsi n'imiburiburi. Tuvuze rero ngo n'imiburiburi, twerekana yuko ariyo mazi make yanyuma umuntu yari akwiye kugira ni kutaja munsi yayo. Twaragize ikiganiro kuri ibi by'amazi, turavugamwo yuko umuntu ashobora kunywa amazi gushika no ku malitiro 4.5 ngo bivanye n'ingene umubiri wiwe uyamusaba. Kuko umubiri wawe nimba wumva ushaka amazi urayagusaba, ukumva kunyotewe naho wanyoye menshi, ukumva umengo ayo uri kuranywa ntuzi yari karaje, uzokumva akubwira ngo jewe ngo kuva mu gatondo ngo ngumanywa amazi ngo sinzi iyo ari karaje, ngo sinzi iyo ndiko ndayasuka. Uravyumva, umuntu akaguma yumva nyotewe. Rero hari igihe usanga umuntu ari ahantu hashushe, hari ibihugu bishuha ku buryo ngo iyo uri kuroga novuga ngo ajya amazi wisutseko yuma ukiri kurisiga isabune, uravyumva, akuma hanyuma ugaca waduka ngo birinde ugumba. Muri make wewe ugasigara wisiga isabune ufashijwemo n'indugumba, ariko udafashijwemo na y'amazi wagira na y'amazi wisukako. Murumva ko hariho ibihugu usanga bishushe cyane. Abantu rero ngo baba bari ahantu hashushe cyane, canke abantu baba basanzwe bakora amasiporo, bagira imyimenyerezo ngororamubiri, abatrete biruka, abakinyi b'umupira, bajya abantu umubiri wabo utakaza, usohora amazi menshi kubera babirinda ugumba nyinshi cyane. Ugasanga nyene rero ntivyoroshe, ugasanga biragoye. Rero uhisunzwe ko hashushe cyane, hisunzwe ko umuntu anywa amazi, bambe nako novuga ngo yagira siporo, yakoze akazi gatuma atakaza amazi menshi, umuntu akwiye kunywa amazi arenze amalitiro 2, hisunzwe aho yumva yashira, hisunzwe ingene umubiri uriko urayamusaba. Ejo bundi nagiye kuraba umuntu, ndamushira umuti nisunze ibibazo byose yambwiye by'ubugwayi bwo munda. Hanyuma uyo muntu kandi yari umuntu nawe nyene atanywa amazi, aza kubimbwira. Rero tuko turaganira, arambwira ati jewe n'indwi 2 zirara ata amazi nyoye. Naciye ndamubwira aho nyene naho ndamwubaha, ndamubwira nti iyo menya yuko ushobora kumara indwi 2 amayinga 2 utanyoye amazi, udakojeje amazi mu kanwa, uyu muti wanje ntawo nakuzanira kubera ko urazimvye, byari birengeye kuguha wewe ngo uwunwe kugira ngo wivure. Kandi ibibazo ufise mu nda biterwa no kutanwa amazi. Unywa amazi menshi, si menshi, amazi akwiye ku rugero rukwiye, no kuvuga imitsi irazibuka, no kuvuga umubiri wawe urabaho uremvye. Twarabonye ivyiza bikomoka kukuba umuntu anywa amazi menshi. Umuntu agira akabiri keza, umubiri wiwe nta minkanyari, nta njebejebe. Uzobona abantu naho yisiga amavuta umengo ntafata, ugasanga umuntu afise umubiri nk'uw'umuntu w'umusaza kandi afise imyaka igendeka ibayabaye. Ugasanga umuntu umengo yarumye nk'ubwo gusya, ugasanga umuntu naho izuba ryokwaka gute ntiyigera birinda ugumba, ahubwo yabona twebwe tubirinda ugumba, akabona ko umengo twebwe nitwebwe turi bimuga. Jewe nk'ubo amazi nywa ku munsi naramaze kuyagira akamenyere, ndayanywa naho mba ntanayashaka. Nkavuga nti harahize umwanya ntanywa amazi, ngaca ngotomera ko makeye. Uravyumva, wabona yandi ko ndabirinda ugumba ngo ujya muntu ngo nikimuga ngo ngo ntubona ngo hajya ngo ari mu gupfa, wajya usanga agwaye ibigwari nibi wapi. Ndanywa amazi kandi
ico umubiri uwuha uheza nawe ukabasha kuronka ico usohora kubera yuko uba uwuha amazi. Rero uyo muntu ndamubwira ni wewe rero uzuranywa amazi uko kandi mu minsi mike yacu yambwira ati numva bya bibazo nari mfise mu nda biriko biratera bigenda, ubu sigaye numva meze uko, ubu sigaye numva mu nda hugurutse. Iyo umuntu anywa amazi ku rugero rukwiye ntakarirwa no kugumirwa constipation, gusanga utwo yariye biratse ko tuva mu nda, agiye ku mwanda mukuru ugasanga ni induru, ugasanga yenda gukomereka hariya mu gisusu iyo umwanda mukuru uzanana, ugasanga umuntu yaragwariyemo ingwara y'amafyigo kubera ko amafyigo ntaronka amazi ngo yironge, ibisigarira vy'ivyo amafyigo yayunguruye biri toxique, birimwo ubumara, birimwo uburozi bisohoke, hama ngo amafyigo ceyuke. Igicu cari igipfungu cari mu mafyigo ceyuke kubera ko amazi aheyuye. Ugasanga rero umuntu yaragwaye ibigwari binabiriya. Burya niyo utanywa amazi n'ama infection aragukarira cane. Ivyo nibaza ko mubizi, abatabizi nabo nibaza ko mukwiye kuvyumviraho. Burya naho woba wari wanduye ubu bw'ubu infection mu mibonano mpuzabitsina, uravyumva, tutitayeho iyo mibonano mpuzabitsina wakoze ko warenze ibigo cyangwa utarenze ibigo, burya uciye kubera ko wari usanzwe amazi ku rugero rukwiye, ujya mwanda mutoya hariho ama microbe, imigera, imicafu ugenda ujanye yari kuguma iduga porepore, hanyuma ugashika hariya ruguru ugasanga ugize infection urinaire hariya mu bihimba bijeje gusohora umwanda mutoya. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, ibi rero nivyo twari twateguye kubayagira mu kiganiro cacu cuno munsi, tubabwira yuko nimba mwipfuza gushishikara kugira amagara meza, iki ari ikintu kigira gatatu mu vyo tumaze imisi tubabwira, mu vyo turiko turababwira kandi tudoshishikara kubabwira ko mukwiye kunywa amazi ataja munsi y'amaritiro 2 ku munsi, kandi mugafungura imbogaboga n'ivyamwa zigwiriyemwo amazi kugira ngo mushishikare kugira amagara meza. Ugira kabiri kabomvye biraryoshe, ufise akabiri gafise freshere naho wowe utisiza amavuta. Hari abaronderera freshere mu mavuta, ariko mugabe freshere ntiziri mu mavuta gusa, ziri no mu vyo dufungura. Ubwiza buca mu kanwa, amagara meza aca mu kanwa. Utarya ivyiza uzogumana amagara make, amagara mabi. Jewe nk'ubu niyo ndamutse nisiga kuwa Mungu gusa, indwi yose yahera jewe ntisize, kandi nibaza yuko naho kumbure ngira ngo ntegereye kamera cyane mu bantu bafise umwera sindimwo, nta mavuta nisiga. Ariko mugari abantu usanga ari mpaka yisige kugira ngo kumbure ngira ngo amene nk'ubusesuka. None rero jewe javye Imana irambuna, narindi ramenye namwe muri kiganiro cyacu cuno munsi. Ndabashimiye cyane, nonga ndabikebanura. Dusubire tubonane mu kiganiro Yaga Muganga cy'ubutaha.